wataye menshi gushika kuri 10,000 arumva ngo kenzi miliyoni zazibuze uzataka. Haleluya. Sisi ko muraja mu isoko. Uraja mu isoko. Sanse zawe ziri turne kubifise agaciro. Nico gituma umutima abantu benshi bashize mu isoko n'ubugiterera uterera. Muri porte. Cyangwa kuri telefone mobile. Uzapara kubera wewe. Sisi ko murabona iyo bagize amavantoza nje hanze ukabona ngo tablo ya Picasso umuntu afise tura umunwa amazane ibintu bitagira sansa abona ngo tablo ya Picasso ukumva ngo ni 2 millions $. Kila kintu n'umwana w'imyaka 5 uwo mwa agacapa tucapa bijya 5 millions 10 millions gushika mu miliyoni umva agaciro ni paraporo y'umuntu yayicafye kurusha icyo yacafye agaciro ntabwo wacunguye kurusha wacunguwe. Amen. 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 Hari umugore yamutambuye mu gihe cy'ingwano ya kabiri y'isi yose ngo bariko baratera amabombe mu muco wa Lodi ngo batera amabombe hano ngo bari bafise ahantu muri kave baje kwiyegereza amasirene atangiye kuvuga indege z'abadage zije gutera amabombe ngo bakaca kwiyegereza hano ngo hari agakecuru nawe kabona akaja kwiyegereza hahise iminsi basubira kukabona baravuga ati kare gakecuru ibombe yaragahitanye ariko ingwano iheze bakita ntabwo baza bakabona kajana mu gisagara kagenda barakegera bati ariko wewe ko twari tuzi ko wapfuye byagenze gute kati nari ndiwe none waruriye wahavuye udekuvura ahantu binegereza atoya mwana nigumira muhira waguma muhira ukora iki unyamye mwana ujyanye muri y'amabombe muri bari bishimiye ikimureka shamwana unazimburiye ahantu muri Bibiliya ngo bavuga ngo uturarira unasinzira ngo kandi nako mu rugohe ngo ndavuga none ndeke gusinzira nawe agasinzira wanasifasa kandi Imana ngugeranya niki ngo ngugeranya n'imbuto ngo yabige mu muntu ngumva ngo uwo muntu yaba amaso cyane yasinzira habuze ya mbuto gukura umva icyo yatangiye muri wewe wasenga bose utasenga bose icyo yatangiye umva niwe yarahiye ngo niwe azogisoze yagitanguye gute yagitanguye turabona yagitanguye tuhereze kuri iri jambo abanyefeso gabane cya kabiri bwana sifa sana amen nizere kuri iri jambo ryabafashije amen amen ubutumwa hajaza hamagara bihana arabura hamagara bihana arabura kwa mukecuru araza imbere aja gusubirisha mu isengesho ryo kwizera hageze ati mukecuru genda bajya bagufasha bakwereka inzira n'ingero zo ariko mwana wanje ariko nakubwiye ati nibiki onase kumara haleluya amen ninde yafashije atagomba kumara haleluya kugira ngo bibe Efesiens 2:7 abanyefeso kabiri muragoye kugira ngo bibe kugira ngo mubihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'umuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo. Bwana sifiwe sana. Umunsi umwe sinzi umuntu nabwiye yaje gukora ikintu cyanamubwira ni Imana izukoze ibiguhezagirire Imana ikugire neza kubw'icyo ukoze zarumva ngo rije iryo sezerano naragivuye umva icyo ukoze muri rwa universel ububiki kijije kubwo kwizera navyo nyene nizavuye kuri mwebwe ningabire y'Imana umva watangiye ico gikorwa ahanye niho dutangura kubibona ariko yabitangiye kera uwatangiye ico gikorwa yagitangiye kubw'ubuntu yagitanguye kubw'ibikorwa azogisozera gute kubw'ubuntu azogisozera gute atabikubushize umugabo umwe ari aho bagira siporo aregera uwundi mugabo ari kwita kwivuna
aramubwira ati ugeze 4 kilometero amubwiye mwana njagukuye ari gushikana ivyageje bitapirura abakubona icuya mbera bure mutu mbera apena mumba walijitoa akatoa maisha yake agezehe hahandi nyene aracari hahandi ariko twebwe tumera nka Filipo Imana iramutwara iyo tubari anje kilometero aja kubwira ubutumwa umuntu ariko umwanya mbere muyakura iyo tubesubiye Isamariya byagenze gute watambisha igikorwa umva kuko akeneye kwicubahiro cyose kiba ishimwe nitubaka iyi nzu tugaheza kuyubaka duhejeje twayikoranye na Ange Michel hama mu nyuma duhejeje acamubwira Ange Michel iyi nzu zoyita Olivier's house be izina ryawe ntiricako Ange Michel akambwira ati Olivier twarakoze cyo kimwe waritanze nditanga none kubera iki icubahiro ca ugitwaye wenyene noba ndi juste nivyo iyi Imana rero nayivuze ngo icubahiro canje ntawe tuzogisangira ça sous-entend n'ibikorwa bituma ico cubahiro kiboneka tuzobisangira nije nzobikora ninaheza kubikora ibizovamwo nije nzohabwa icubahiro nawe nivyo bizogutera intege yo kubwira abantu bose ngo ibi bintu ni Yesu yabikoze apana kwa kundi ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe ajya murabona korale zimwe abo uyu munsi ya special ba haleluya mbega umunezero zoba mw'ijoro mbega Imana tugeze mw'ijoro kandi ndabona bavuga ni Yesu mbera ko ntazotumbera mu gihe haleluya Bwana sifiwe hano hagera ukavuga uti niba yabikoze niba yatumuye bibi niba yatumuva kuri ibi niba yatumushika kuri niwe namuzi niwe Bwana sifiwe sana Imana ishimwe cyane muti amen ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 127 abantu benshi iyo barisomye mu gifaransa avuga si l'Éternel me bâtit la maison ariko abantu kenshi iyo barisoma basa naho barisoma ngo ceux qui bâtissent la maison sans lui ngwiye tamuhoraho yubatse bo bakarisoma ngwiye abantu bubatse batubakanye n'uhoraho siko rivuga bavuga iyo tamuhoraho yubatse nimurazi abantu benshi bumva iyo tubakanye n'uhoraho warazana buriga Imana ifasha bifashije haleluya amen buriga Imana irakora ngo nawe ukagira icyo ukora ijambo ry'Imana rivuze iyo atari uhoraho yubatse uwubaka iturufu ryiwe riba ubusa iyo atari uhoraho hari inziga isagara abaririnda babirindira ubusa nicyo gituma umunsi umwe Yesu yavuze ijambo abantu benshi bataratahura amen ngo ninde muri mwebwe iyo agomba kubaka atabanza kwicara akaraba ko afise ikiguzi imbere y'uko atangura kugira naze shirene hafi ngo mutwenge Yesu yari karivuga yabanje kwicara mw'ijoro avuga ngo mbega natari nzomucungura nzorowe ibikwiye ese je vais aller jusqu'au bout yashitse kw'iherezo ahetse avuga ngo birangiye Bwana sifiwe sana yari karivuga yarose ibikwiye byose ibikenewe byose icyo gituma icyo yatangiye mu buzima bwawe tekana imbere yuko guhaha ikiza nuko yicaye asanga bizohera neza ngo ninde muri mwebwe agomba gutera igisagara agomba gutera umwami atagira iki atabanza kwicara ngo arebe ko afite ingabo zikwiye n'ibindi Yesu yaje mu ntambara aje kurwanya umwami w'iki gihe yamanukanye ibigwanisho byose bikwiye bitiriye umwaka wa yubile bene data j'espère ko ijambo prophétique risigura ko abantu bazotahura yuko haheze imyaka 2000 turi mu mwaka wa yubile amaso y'abagabo akuguruka
bagatahura yuko Yesu yababohoye. Bwana asifiwe sana. Yesu arazingura igitabo aravuga ngo kuko mpemu w'Imana ari kuri jewe yadobanuje amavuta ngo bwire ubutumwa bwiza ababoshe. Umva Yesu niyaje kubwira ngo les prisonniers. Umva rero ngo kugira muvemo système en 3 semaines nizaba complication urumva ngo izo serire murimo wara maquillage. Il faut d'abord connaître son ennemi. Yaje kubwira ababoshe ko bagize iki? Yaje kubigisha ingene bibohora. Yaje kubigisha, yaje kubabwira ko babohowe. Bwana asifiwe. Haleluya. Yo hake kubano sawa ndiko ndabivuga. Yaje kubwira ubutumwa bwiza aboro. Amen. Hari umuntu yambwiye ngo muratene Yesu yaje kwigisha ubutumwa bwiza, yaje kubwira ubutumwa bwiza bo bwece kubigisha ingene babiba n'ingene bimbora mwene da. Ubwo ni ubutumwa bwiza kumutunzi ubibutagira ubibutagira kubiba ni principe y'ijambo ry'Imana ndavyubaha ndabikurikiza. Ariko ubutumwa bwiza yaje kubwira boro nubwo dusanga mu Bikorino ba kabiri kigabane c'icenda umurongo w'umunani kuko muzi ubuntu bw'Umwami wacu Yesu ko naho yari umutunzi yahindutse umukene yambaye ubukene bwanyu kugira ngo muri bo mutungishwe. Haleluya. Ubwo nibwo butumwa bwiza yaje kubwira aboro, yaje kubwira abanyangutse imitima. Uyu munsi hari abantu ngaha banyangutse imitima babaye blessé basitajwe n'ibindi. Ndagomba kubabwira yaje kukubwira ubutumwa bwiza ko wabohowe. Umva warakize, warakize. Haleluya. Warakize, warakize. Umunsi umwe reka mpereze kuri iki mfise telefone ndiko ndavugana n'umugenzi. Alo bite turatera inkuru kiramubwira hewe rindira gato. Ati ni biki? Baranyije telefone ndarondera mu mufuko nukuri batayitwaye. Hewe yari kuneza ngo urivye ngo bayikwije ngo nabaneza rindira haba turiko turavugana sanibuka ko ndayifise ariyo ndiko ndavugirako siniko birabashikira ibintu nk'ibi. Haleluya. hari abantu bariko bararondera yuko bibwe ivyo bafise mu ntoki ubifise mu mutima wawe ubifise muri wewe warabihawe gukira n'urwawe kuruhuka n'urwawe amahoro n'ayawe umunezero n'uwawe. Reka tuhaguruke tumukomere amashyi menshi. Hari indirimbo ivuga ngo yamaze gushira inzira abona kure aho ntabasha kubona. Nico gituma namabwiza ndagomba ubwiza bw'Imana ndagomba kuya. Ubwiza bw'Imana bwihana. Bazi gituma bwihana. Umva niwo wabuzanye. Amen. Amen. Mudugirize juste ibiganza. Umushimire Papa. Umushimire. Mpemu yera ndazi ko muri iri joro ariko arakora k'abafise ibikomeye. Abarusha abaremerewe. Hari abariko baraca mu situation aremereye. Hari abariko baraca ahantu hatagira izina. Ndagomba kukubwira ngo nta mwana w'umuntu agufitiye inyishu. Yamaze gushiraho inzira. Reka turirimbe gatoya tuvuge abana baraza. Yamaze gushiraho inzira. 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 Abona kure abasha. Abona kure
bishasha mu izina rya Yesu. Mana icyubahiro cy'ibishaho Mana turamenye n'indwara ziri ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu. Abarwayi bakize Mana waba bakije n'ijambo tubwira ibishaka tutekera Mana turashaka ko turakiza Mana turagushima mu izina rya Yesu Kristo. Tugushima ku bantu umunezero wari muke muri bo kuno munsi Mana batotaba twenga Mana bataba usaka mweme muri bo Mana. Oh haleluya turagushima Yesu turagushima Mana turagushima mu ijambo ryawe dusubije mu kizigiro Mana turagushima mu ijambo ryawe duhagurukije n'abateza imbere Mana mu byubiro byacu. Mana icyubahiro cyawe reka amashimwe abe rwawe Data reka nawe tugutaze reka tugushime hejuru reka icyubahiro cyawe reka amashimwe hejuru ya Yesu tugutaze yakwezanye. Haleluya 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 turagushima Mana turaguhaye icyubahiro Yesu turagushima Mana turagushima Yesu turagushima Yesu waduhaye ubuzima busaguze ushaka tubabuze busaguze Mana turabashima Yesu ishimwe cyane ryawe mugamuti. Amen haleluya Yesu ashimwe cyane. Ndanezera Imana ishimwe mu ijambo twumvise. Yesu araryoshe cyane. Mugende utumira abandi bamubwire ko inkuru z'ubwami zo zavuga ngaha ko Yesu yaje gukora igikorwa muri twebwe kugira ngo tubeho twiteguye. Iyi niyo Kristiyanisime rero nibwo buzima bwiza aho tubaho tunezerewe ku Yesu byakoze sinovuga byinshi reka ubu n'amahoro n'umunezero bari nawe mu byo mukora byose. Amen. Mugatoona n'ejo